Tuzamure Imana icubahiro. Haleluya. Mumeze neza? Iyi ndi mwabonye Imana? Turabakiriye abantu mutaje kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Iyo mwari muri byagenze neza? Ibigira 10 n'amashika n'amashimwe twabironse. Turabironse. Hey! Hey! Ubundi
iminsi 5 6 no gukora umunsi wa karindwi no kuza Imana yaduhaye muri iyo nzu. Asifiwe. Tuzamana cyubahiro. Tuzamana. Gira mugenzi wango baho worship team iragusuhuje. Mubwire. Hallelujah. Mubwire. Baho worship team. Aribunu yaribye ngo ubundashima kuva nakiriyo umwami Yesu. Murakoze. Uzushima Imana. Imibereho yawe ibyo gushima kugira ngo wamuronka. Asifiwe. Mubwire ngo makanya. Cyo bitambira kugira ngo makanya. Ubundi ibyo Yesu akora ibyo nakayobera bahinga. Turakwakiriye. Kazi. Murakoze cyane. Yatigukumbuye. Ndabakumbuye nanjye. Hallelujah. Bamakire papa wacu Ildefonse. Yatigukumbuye. Turizera ko Imana yabaye nawe mu kazi. Turakiriye ishengero ryose mu izina rya Yesu. Hallelujah. Turazi ko Imana namwe yabanye namwe. Tuvuga ngo icubahiro no gukomera nivyo wicaye ku ntebe ari we Imana. Asifiwe. Intebe yayo izokwamba ihangamye igihe cyose. Ntawe uzomuhagurutsa kuko bwiwe yamahagaze. Nta n'uzomwicarika yamayicaye. Nta n'uzomugendesha yamagendagenda. Ari kuvuga uko ari kose niko bimeze. Asifiwe. DJ dufashe hariya.
Nataka nini? Nataka nyumba. Mungu akupatie nyumba. Nataka nini? Nataka ikintu cyose ushaka umwaka Imana ikaguha. Shaka umufasha, shaka umufasha kandi
bitewe n'ibihe ndimo ndiko ndamubona ndiko ndamubona ndashaka gufasha umwaka wayaje umwaka wayaje kandi biraba n'ukuri hose biraba Imana iguhe mu izina rya Yesu. Sabe John ngo. Ngo. Turabandanya saa 9. Ibiyaga biraka byongere biyage. Birayaga byongere vyake ku saa 9. Tubatumiye saa 9 mu izina rya Yesu. Tugira ibihe bidasanzwe. Abantu mutawe saa 9 murahomba. Tugira ibihe bidasanzwe. Tuzamurana icubahiro. Ariko mumeze neza cyane nta muntu ari ngaha asinziriye mwese murahari turahari ayiwe nukuri kose twari tubakumbuye rega hari abantu tubona kwa Mungu gusa bitewe kumbure n'imirimo no kubura impusha ariko kizima mukiri bazima